Bro, vip. Yes, safi. Meze neza. Cyane gose. Sana. Poa. Kiyago rapper in the house. Great. Ino mustaje kugushikira mu ndirimbo waje gusohora ino munsi. Akona batari ngaha titre ushaka tubize titre neza. Yo titre y'indirimbo yitwa hararenze. Ego ndirimbo nakora na Obelix. Yeah. Nini bakoye na Obelix nivyo ino munsi twaje ngaha ndi mufite amasanamu meza yakozwe na video yakozwe na Amede. Audio yakozwe na yakozwe na KRMA Pro muri Indonyi Record. Uko ushaka kuririmba na Obe uyibagira uwo muri Kiyago rapper. Okay, ndamududurira ko ni Alan Kiss. Nkuko benshi batumenyereye kenshi twiyunze dukora ibintu bizima gusa mu ndirimbo zose twakoranye na mahit. Hama kuba tutakoranye no ndirimbo nibaza ko Bizos genda umuntu yumvira cyane. Nashatse kugerageza kuraba yuko gupima twumve kuko benshi baransaba gukora n'abandi baririmbye. Rero nagombye kugerageza numve uko vyogenda. So uko ndavyumvise uko indirimbo yasohotse naho uko isohotse numva ari ibintu byiza cyane gose. Tuza ku ndirimbo nyezina yasohotse nivyo yaje. Indirimbo zanyanya audio n'amasanamu. Ariko mu bizi kuravuga umengo harimo ukuri true story. Ni true story koko canke harimo ibindi bintu. Ya urabona keshi ndumuntu Jesse ndumuntu pirate sinumbundi umuntu mbayeho mu buzima bw'ububeshi bwo kubesha. Kenshi ivyo mvuga ni vy'ukuri sauf ko umuntu ashaka gushira ku munyu agashira ko magi agashira ko bitungurusumu kugira kakanovera kabashe kwiyongera. Inkuru nyayo ni true story. Ego cyane. Great. Umugware muri iyo ndirimbo umukobwa ni umu ex wawe hamukujya mugore nawe numushirawe vya vrai cyane duye umuco neza. No, sikuvuga twe twarondeye abantu bashaka kwactinga neza ibintu twaririmbye. Ego hama nagomba namenyeshe ko la fille mubona muri video atari we ajya amajwi sigwiyo. Yeah, twaragize akantu kubwenge nyene kuvuga hajya ahantu washaka kuba uzi kuvuga muga utazi kwactinga. So umuntu yashoye kwactinga donc kuvuga hajya amajwi. Numudada yitwa Bella ora mu dancers kuno winzobe nyinshi sinzi ngo mucamubona. Yeah. Bizos turazi ko uri muri Kiyago Style Music kandi muhora muririmbana na Alan Kiss. Mugabo ubu ukabuheje kuvuga ko wahinduye kugira ngo urabe ingene bigenda. None harakanenge bamutoye Alan Kiss. Jenny baza ko ico kibazo mumbajije wari wese yocishura. Alan Kiss ku bantu bose bazi kuririmba barazi ko Alan Kiss sumuntu wo gufata minenegwe. Muri pre-musique Alan Kiss muri Bujumbura yose mu bantu barenga 130 na sinzi niba memoire yanje imeze neza yabaye umuntu w'umunani umuririmbyi w'umunani muri no BJ tuzi ko hari mitwe izi kuririmba neza cyane aba uwawiti no kuvuga yuko ari umuntu atari wo gufata wow. Alan Kiss no muririmbyi twese apana jewe gusa n'abandi bazi ko bemera cyane tureke n'abaririmbyi bakomeye barazi ko Alan Kiss ashoboye cyane. So twashatse kuvanga akanovera Kiyago Style Music turi kumwe mugabo akanovera kabaririmbyi avuye hanze twari tugakeneye. Ego turazi ko Alan Kiss aririmba neza mugabo twashaka kumenya igituma uvuze ko wahinduye kugira ngo urabe ingene bigenda kubera iki. Nshaka musigurire ko kuno wavuze. Twe muri Kiyago turi free nta migozi irimo se management iboha nk'ababandi. So twaragize iki twarakiyaza turagihurizako hama collab iraba nta ngorane. Uri soko Alan Kiss atafushe babyita gufuha. So Alan Kiss nibaza ko ari ngaha nibaza ko sinzi ko mwamaje ico kibazo namwe nibaza ko mwatahuye inyishu uko biri kose twebwe turabantu b'amahoro nta kibazo no mudu. Bizos nyuma y'ino ndirimbo tubitego iki? Okay, nyuma y'ino ndirimbo mwitega gacerere kandi nka kwa ruri mu kandi mwitega gacere ko agacerere kazima umuntu avamwo yikonkomora sora ibintu bizima aba sika gacere ko kunyoteza abantu gose. Twebwe ino ndirimbo ni nzima ifa ko nayiha umwanya iheme sinca ndayikura amaso no mu matwi y'abantu itaranumvikana
kandi apa y'ivy'umuziki murazi ko nsanzwe ufise n'ibindi nkora nibaza ko igikorwa nicari umwanya munini kizoramba mu mitwe y'abantu ninabona ugwamo canke abafanzi baguma bansaba ati subirayo nzokora nta ngorane yego murakoze reka ndakwifuriza amahirwe menshi y'uko urakora mbese akajambo kabaho bw'abafanzi bawe n'abafanzi b'umuziki nduri muri rusange. Okay, akajambo urakoze kwanza. Akajambo je no bipfuriza no babwira nuko abarinivyi b'u Burundi bakwiye gushigikirwa mudushigikire cyane kuko muno muziki wacu benshi babona ibikorwa byamaze gusohoka ntibazi intambamyi duhura nazo. Abantu bazi intambamyi duhura nazo n'abantu bari kuri terrain nka mwebwe ya nayo abo bandi duhurira ku rubuga canke na hehe ntibazi ibibazo duhura navyo, so badushigikire biboneka kugira tubashe kuba ivyo vyiza kandi bimwe vyo kwishiramo ngo turiko turakora tunguka cyane gose bavyikure mu twebwe tuko turakora koresha iki kwitanga. Turakunda igihugu cyacu, turakunda abarundi bacu, tugomba kubasha tubaha ivyiza tubaryohera uko umuziki ni ambiance. Umuziki utanga amahoro mu mutima mu mutwe sinzi urumva hose ya ibintu nk'ivyo. Ego hama je nagomba shimira ama media nkuko mashoye kwitanga nayatashoye gushika ngaha je nta kibazo Imana ibahezagire kuko ntawuzi imvo n'imwe yatumye batashika ngaha. Gusa ukwitanga mu buzima ni vyiza birakenerwa kuko birashobora gushika ugasanga ntibitangiye mugenzi wawe ugasanga kumbure nawe igihe wamukene nawe aragize ubunebwe nkuko uba warafashe minenego mbwa ntagwa ngo narumwe wari. Ego merci beaucoup cyane gose nije ndabashimiye gose Imana ibahezagire mubashe kwitangira meme n'abarinivyi banje atari jewe.